Bakunzi bikimenyesha makuru kibonobono media ndagarutse kandi jewe nitwa David Tuyisabe benshi bazi kuri kibonobono turi ku magenekerezo ya 10 ukwezi kwa gatandatu turi umwaka wa 2025 twari hano mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri commune Ntahangwa muri quartier ya Kigobe aha kuri top 1 haruguru ya station top 1 niho twari twahuriye nk'abanywanyi batowe canke nk'abanywanyi bahurikiye mu muryango w'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi twari twaje hano kugira ngo dukore inama ya bose benshi bazi kuri Assemblée Générale yahuje abakozi bo muri yahuje abanywanyi bo muri kibonobono ya meri ya Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hano rero twari ari mu ntumbere kugira ngo bwa mbere tumenyane cyongere tunavugane n'ubuzima nyamukuru bwaranze kibonobono oyo nka koperative twashoboye kwiyegeranizamwo tuvugane uko yavutse uko yabayeho ibihe byaba byiza canke bibi yagiye irahura navyo naho tugeze uno musi ikindi kintu kwari kugira ngo kumbure tuce dutora rero indongozi zizodufasha kurongora abarimyi b'ikibonobono muri Bujumbura canke muri meri hano rero nanezerewe cyane nabonye abantu benshi cyane bashoboye kwitaba nkuko muri ko murabibona canke mubibona ku mashusho hano baje bitavye by'ukuri akamo batewe abatari bake bandi nabo bashoboye kwandika baravuga yuko byabagoye kuhashika rero twariko turakora iki twavuganye ivyo byose kandi twayaza neza twaciye tugira ko rero dutora n'abaserukira abandi rero batogwa ni mu buryo novuga butatu kuko hatowe batanu ba mbere kugira ngo bazoshobore kuba ari bo bari muri kwa rwego shingwa ntwaro canke shingwa bikogwa hanyuma urundi rwego ni urwego rw'abantu batatu bari muri nkenguza bikogwa hanyuma kandi hariho n'urundi rwego ko bandi bashoboye gutogwa ko bandi bantu batatu ari nago na je natowemwo bazohora baserukira abandi mu manama ya bose azohora kogwa rero jewe ntuwatanguje uno mugambi ni intambwe ikomeye cyane novuga nteye mu buzima hari gihe ushobora kubaho warufise indoto ukibaza ingene iyo ndoto izoshika ukayibura nk'ubu twagiye mu ntara zose novuga uko zahora ari 18 zigize Uburundi tumaze kugendera intara 16 n'iyi ya Bujumbura irimo dusigaje Mwaro cyo kimwe na Bururi kandi naho nyene aho nibaza yuko vuba cyane tuzoba twashitseyo rero mu ndoto narifuza yuko abene gihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bogira amakoperative bakaja hamwe bakagira amakoperative menshi wanashaka hanyuma kubera yuko mu gisagara ca Bujumbura batarima bobo basanzwe bafise ayandi masecteur d'activité bakoreramwo kandi kubera yuko igisagara ca Bujumbura ari umugwa mukuru w'ubutunzi bivuze yuko ibujumbura abantu bari Bujumbura barakora ku mafaranga cyane rero nkavuga ati abantu b'Ibujumbura bagire amakoperative bobo begeranye uburyo ni kuvuga amafaranga hanyuma begeranije uburyo baje bagenda na ruguru naho nyene habeho amakoperative hama babandi b'Ibujumbura baje begeranya bwa buryo rero bagize mu macotisation canke mu ma investissement baburungikire ya makoperative ya ruguru kugira ngo ya makoperative ya ruguru iyo arime harimo umuceri arime ibigori arime ibiharage arime ibitoke arime ikibonobono harimo icayi harimo ikawa n'ibindi hanyuma muri vya bitegwa rero vyarimwa vy'imbumbarugo abene gihugu ba ruguru bace babishora kugira ngo babishore muri ya makoperative y'Ibujumbura kandi abisigure neza mu gihe koperative y'Ibujumbura yahaye umutahe koperative ya Muramvya kugira ngo Muramvya ishobore kurima dufate nk'akarorero ingano muri ico gihe koperative y'Imuramvya hageze aho yimbura za ngano
ikizishora ibujumbura kuri ba abanywanyi bayiha umutahe. Muri ico gihe uca usanga ba banywanyi b'ibujumbura baronse ingano bafungura ku giciro c'umurimyi, hatabanje kujamwo abandi bantu hagati, hatabanje kujamwo abakomisiyonere, hatabanje kujamwo abagrossiste, abafournisseur, abasemigrossiste, abavandere. Muri ico gihe wa murimyi w'imuramvya niwe ababaye umuvandere canke ngira novuga umudetaya, wa wundi adandaza igiciro ca nyuma. Hanyuma wa muguzi rero w'ibujumbura kubera ko ari we yafinansije wa murimyi w'imuramvya, acagura direct ata abandi bantu babanje kujamo hagati ngo babanze babiduze ibiciro. Kubera ikibazo kiri ngaha aye mu Burundi, sinzi uko handi ariko bimeze, hariho umurimyi aragenda akarima utwo yimbuye mbere muri iyo minsi haca haza umuntu akamuha umugwazo, akamufatira ku ngorane afise, ugasanga nk'umuntu yararimye mugabo ahuye n'akabazo akaca yipfuza kwikora kuri vya bitegwa vyiwe yarima. Hanyuma ufise amahera akacaza akacambwira ngo ngo urabona ngo baracari buto buto ngo ndekuye amahera yanje sinzi nuko no kwama bizama, none rero urabona je ndaguhaya wanse nta kundi ndabihevye, nzorindira ngure ivyeze nakare ngaha ndabona nzohomba. Wa murimyi rero akaca afatira ku ngorane afise, kavuga ati none n'ubundi amahera nkanka kuyatora, iki kibazo canje ndagikemura gute? Kaca usanga atoye amahera niburi yorindiye agashora nk'ibintu yari kudandaza dufate nk'umuliyoni w'amafaranga, kaca usanga bamukubise umugwazo w'ibihumbi 400 gusa. Hanyuma wa wundi akaca arindira akeza, yamara kweza hanigihe mbere aca abanza akabibika, akazoca bishira rero ku isoko bizimvye cyane. Kasanga rero wa wundi yahabwa amafaranga y'umugwazo niwe asubiye kugura, kabigura bizimvye bikwiye. Sinzi ko ndiko ndagerageza kubisigura neza. Ikindi hari n'igihe wanashaka uwo murimyi usanga yarindiriye akimbura, mugabo amaze kwimbura hakaca haza umuntu akamupangira ngo urumva ngo ngaha ngo ndaguhaya ngo wanse ngo urimenya, akaca araba ati jewe ibintu bigori vyanje narimye canke umwimbo wanje ntawurekera ngaha uramborana, ntawurekera ngaha imvura ihaviza iwusanga ngaha yongera igwe ntarashobora kuwegeranya. Urumva karaba nta nguvu afise zo kwegeranya n'umwimbo yaronse. Umva muri ico gihe akaca apfa kwemera ayo bamuhaye uko yobangana kose. Mugabo ukaca usanga rero hari umuntu rero yitwa umufournisseur acazana actros muri wa murima agapakira, kasanga amanukanye nko mu gisagara ca Bujumbura, akaba afise rero nko mu Kamenge ahantu aca bistoka. Okay, abushize hajya hakaca haza rero ubundi muntu akacaza kurangura, dufate niba zari nk'itoni 10 z'ibiharage, ubundi ukazusanga rero aguze ku itoni 2, itoni 4, itoni 3, za toni 10 zikaba zirarangiye na karorero. Hanyuma uyo rero aguze itoni 2 aca yitwa umusemi grossiste. Wa ndasi toni 10 bafurunise toni 10 ukasanga yitwa umugrossiste. Hanyuma wa wundi w'itoni 2 yitwa semi grossiste. Semi grossiste nawe acajana agashira abadetaya nabo usanga ashobora kurangura ibiro 50, usanga ashobora kurangura ibiro 100, akacagenda gutereka muri boutique. Ujya rero atereka muri boutique niwe niyise umuvandeur. Ukasanga rero ujya nawe muri boutique arafise igiciro ciwe adandazako. Umvuga asanga nk'ikintu umurimyi yakigurishije 1,500 ku mufournisseur. Fournisseur akaca kidandaza 1,700 ku mu grossiste. Grossiste akaca kidandaza 1,900 ku mu semi grossiste. Semi grossiste akaca kidandaza 2,200 ku mudetaya. Umudetaya nawe akaca kidandaza ku muguzi 2,500. Mugabo ugiye kuraba uwo muntu azoza kugura ico kiro canke ico gitegwa ku 2,500 ni wa wundi
aba yahawe 1,500. Umva muri ico gihe uca usanga wa wundi kugira abeho uduhera twose bamuhaye kugira ngo aronke ivyo afungura, muri ico gihe aca abaho ubuzima bwo kwama yizungurukako. Nico gituma ubona abarimyi bo ngaho iwacu atana hamwe bigera bigeza, ntibigera batunga. Mugabo ubu buryo turiko turakoramo bwo gushiraho aya makoperative bizodufasha rero ko bwa buryo bwa mbere navuga bwo gukoramwo buzohava bushoboka, aho uzosanga koperative hariya ariyo yarimye ibiharage ikaje ibishora direct ku yindi koperative y'abanyabujumbura bakeneye ivyo biharage, ukaza usanga aho bari kubigura 2,500 bagiye kubigura ku 2,000 ku 1,700 kuri ca giciro c'uwugira kabiri, kubera ko kumbure hagiyemwo basi transport canke itike. Niho rero havuye ivyo muhora munyumvana ngo umurimyi mudandaza, umurimyi muguzi. Mu gihe ayo makoperative aba akorera hamwe nk'uko izi koperative za Kibonobono turiko turashinga, uzosanga nizo zarimye hariya hama kandi nizo zongera kudandaza. Nikuvuga bariya bo mu Cankuzo bo mu Kirundo kijya 1,500 nico baba badandaje ko kora babona yuko bungutse. Hanyuma wa wundi nyene yarima yatanga amahera yo kurima, mugabo kwera adashobora gushika mu Kirundo yaciye kuba nywanyi bakibonobono mu Kirundo, niwe aciye agaruka kuba umuguzi. Yarimye we yipangiye ibeyi igiciro agurishako, niwe kandi yipangiye n'ibeyi agurako. Muri ico gihe hose de prix iduga ry'ibiciro rica rigabanuka cyane cyane mu gihe haba hegeranijwe uburyo bwinshi bwo kurima, ndetse hakaba hariho na politike nziza yo kurimamwo, imwe y'amamashine, kuvomera, gufumbira, gupompa, gukurikirana umurima neza. Uca usanga habayeho production, umwimbu ukwiye, gutyo ukaca usanga rero n'ibiciro ku isoko by'ibifungurwa biriko biragabanuka. Ni intambwe rero ikomeye turiko turigezako yo gushobora kwiyubaka muri ubwo buryo. Nizera yuko ejo canke hirya y'ejo bizoba bikunda ko ivyo bintu tubibona, aho uzosanga umurimyi mu Burundi ariwe yipangira igiciro adandazako, kugira ngo kumbure nihagera igihe aja kubigura nawe abe aronka ayaja gusumisha, kubera nawe yarungutse mu mahera aba yarashoye mu burimyi. Murakoze cyane, Imana ihezagira ko baradukurikirana, mubandanye gusangiza ibiganiro vyacu abandi. Ibisigaye mwandike muri commentaire ivyo mushimye, ivyo n'ivyo wanashaka n'ivyo mudashimye muvyandikemwo. Hanyuma tongera dushimira umuvyeyi mujama wa jeune mukuru w'igihugu yani cubahiro, nukuri ivyo ariko aradukorera muri Kibonobono twabivise na ryari yaratuvuze kwa mutima. Ego naho mutima numvise atanzi cendika David y'umutima nibuzona kino kiganiro, hanyuma wenda kuzi kuri mutima tora tunahura tukaramukanya, ariko ntaco tuzorushiza tumenyane, kubera ko ndabona ko twese turi ku kivi mu ntumbero yo kubona igihugu cacu kigizaho kivuye naho kigejeje mu bijanye n'iterambere rirama. Nshimire abashize imitahe muri Kibonobono oyo, nshimire na n'ikigo anakope kiriko kiradufasha gutunganya ishirahamwe ryacu neza. Imana ibahezagire. Inyuma ya kamera ndi kumwe na Zombi cameraman, nawe Imana imuzigame azashike kwiyerekwa yezina ry'iyi mugambi ariko aritangira gushikana kure. Murakoze.